aha turi ni mugatumba, ni mu rengero h'igisagara ca Bujumbura. Aha naho mukaba munzi yuko hakarigwa n'ihindagurika ry'ibirere iyo habaye imvura nyinshi hagatera imyuzurire. Ishiramwe ry'Amashengero Pantekote mu Burundi Cepbu ribicishije ku basanzwe barifata mu mugongo ryaragize akigoro irategura ingene ryoshigikira abantu bahuye n'ivyo vyago by'ihindagurika ry'ikirere bari bafise ingene babayeho, ariko murazi ko ihindagurika ry'ikirere ntirisezerana. Hano hantu rero murabona turi kumwe n'abaje kugira ngo baronke ico basahiriza, kiba kirabasahiriza gito mu kurindira ko Imana ihindura ibihe kuri bo bagashishikara gutera baje imbere. Twagomba tuganire duhereye kuri uyu muvyeyi atwidondore, yongere atubwire ivyo bihe bahuye vy'imyuzurira ico vyamukozeko. Kaze muvyeyi, mwitwa bande? Nitwa Bampoye Judith. Bampoye Judith. Ego, Bampoye Judith, wewe byagenze gute? Habaye iki kuba muri hano? Turabona ko muri no mu bantu bagendana agakoni. Ego, wogira ico uvuze, byagenze gute? Hari mu kwezi kwa kane itariki 20, hanyuma twari amazi yaraduteye menshi cyane. Yabatera zananye hehe nyamazi? Twari mu nzu tuza tubona, kuko twari kubarabara aho tuba hari umufurege. Twagize tutabyuka dusanga amazi yuzuye mu nzu, turabura iyo tuza, turabura iyo tuva, ibintu biratwagwa. Nta n'ikintu twagize ati turaropoye. Amakaye y'abana, maniforome, eka n'ibyambagwa bimwe byaratwawe, n'ibyombo byose biratwagwa. Duca rero turaraba ati mbega tujehe tuve. Niho rero twaca tubona abagira neza ati ngwino mwe muraza kuba ngaha. Baca badushyira rero harya kujya kabiri, ubu niho tubaye. Ubu muhabaye gute nyuma yuko ivyanyu bitwawe n'amazi? Muhabaye gute? Turagenda nkaha ng'umuntu afise aharima akavuga ati ndabuze umukozi yoza kumfasha, ukagenda ugiye akaguha ibyo 5, n'ibyo 5 naco ntacyo bimaze. Uguramwo udukara, agafu, uduharage, akajumbu, akunyu, utuvuta, ukaraba ibyo uguze 5,000 ukabona ntacyo bikumariye. Aswa rero ufise nk'abana, umwana arabura nk'agakaye kuza ku ishuri, ukarinda kuza kugasega. Umwana akabukamo mwana genda ku ishuri, ati singenda ku ishuri numva niriwe inzara nayiraye nsubire ngenda ku ishuri. Mwe turabona uvuze ko bishoboka umuntu akagenda aronsa haca amafaranga akarima. Uracabasha kurima ko tugusanganye inkoni idasanzwe? Ndagenda nkayisira hasi nkarima. Aho wifatikije isuku urarima? Nkarima nkagatonya, naimba nduse ngaca ntaha nkaza kumarira bukeye. Urabona nk'itasa ndashobora kuyikora nk'iminsi 2 iminsi 3. Iminsi 2 iminsi 3 uri kuraca amahera yo kugira ngo gusahirize. Yego. Mbega abariko baratwumviriza kandi banadukurikirana, ufise imyaka ingahe? Mfise imyaka 74. Imyaka 74. Uragenda ugaca itasha ukarima hanyuma ukaronka udufaranga two kugufasha? Yego. Ni ukuvuga ko bakunzi ba radio ubutumwa bw'Amahoro murumva ko harimwo bifatanye n'ubukuzi n'ubukugendana ubumuga, hariho ubuzima butoroshe. Ni ukuvuga ko Imana yaturemye ngo dufashanye. Uyu mufasoni kuvya tubwiye murumvise, muravye n'imyaka yiwe 76 74 n'imyaka itari mike, bifatanye n'ingene mu mubona, ariko ubuzima buragoye. Ariko turizeye yuko umuntu wese afise umutima n'ivyiyumviro byo gufashanya kibishobora,
ashobora kugira icyo atereye. Reka tugushimire, Imana iguhezagire. amen. Mbega hari icyo wifuza wosaba wowe ku bwawe? Nasaba yuko mwodufasha mukaduha utwo dufungurwa tukaza gufungura n'abana bagafungura bakabonka ingufu zo kugira ngo bagende kwiga. Mukadufasha nako gahuzu kaniforome k'abana n'udukaye n'akabike. Murabona ngaha natwebwe bidusa n'abagowe. Murakoze cyane bakunzi bimbonesha kure canke imbuga ngurukana bumenyi za radio ubutumwa bw'Amahoro. Turabaramukije tubaha mwaramutse namwiriwe bivana n'umwe wese ahatumbereye. Aha turi mubona ni mugatumba, ni muri commune Mutimbuzi. Ni muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Aha turi rero turi kwishengero rya Pantekote rya Gatumba muri misiyoni ya Bujumbura, aho ishiramwe ry'Amashengero Pantekote mu Burundi Cepbu rifashwe mu mugongo n'ishiramwe Fida International ryashoboye kwegeranya ibishobora kusahiriza gato aba bantu bahuye n'ihindagurika ry'ikirere, aho bahuye n'imyuzurira iturutse kwihindagurika ry'ikirere muri iyi minsi yahera. Hanyuma abo bantu rero nkuko twariko turababwira bakaba baje kugira ngo barindire baheze baronke ako gafashanyo. Hano rero turiko turaganira n'abo bantu bahuye n'iryo hindagurika ry'ikirere. Tugomba dusabe uyu umushinga ntahe aheze atwidondore atubwire ivyari vyo kuturusha kuko ari mu bakozwe ko n'iryo hindagurika ry'ibihe. Nitwabona Imana Celestin. Abonimana Celestin, wewe ubahehe? Bangaha muri quartier turimo mu Gaharawe. Mu Gaharawe muri Mugatumba. Mugatumba. Ego. Turi aha duhagaze jemba ku gihande cyo ngahe bubafu. Ngo aba mu bubafu bwaha dutumbereye. Hanyuma ikibazo cyo twagize na mazi. Mvuga aya mazi cyamanye imyaka 4 ujunu wa kane tanguye. No mwaka ugira 4 aya mazi yarateye aka karere. Ego ari kirenga. Kuko imbere yaho yabigeze kuhaba abantu barakoranira kuri epe y'umushasha ruguru hande ya Rusizi. Kuvuga nabyo neza twari mu bibazo kubera ubuzima bwo kwa mahema je nabutinya cyane. Nagumye inja mu babanye nakindaro. Ngo ndagera aho ndambigwa no kwa kindaro. Kuvuga amazi aheruka muri 2021 niyo tuninja mu mahema. Umva nari nagiwe ahantu hose ngiye amazi asangayo. Ndatakaza ibintu byo mu rugo. Umva hose naravuye mu rugo nabamo. Kuvuga amazi yaranyemoye aho nabo. Ishikaro nja mu mahema ngenda imbokoboko nyene uko nyene urumva ibintu byatwawe n'amazi. Kuvuga ubuzima turimo buragoye nka Mugatumba gose. Ego muravuze ko ubuzima bugoye kandi aya mazi atinzira, mbega atinzira avuye he? Mu ruzi Rusizi. Ngo n'uruzi Rusizi ruheza rugatinzira, hanyuma kandi amenyesha yuko ari mu bantu ibintu yaratunze vyahitanywe n'ayo mazi niyo myuzurira. Hanyuma akavuga ati ubuzima bwo kuba umuntu ataco afise kandi yarigeze kuba gifise n'ubuzima bugoye. Mbega muri ko muraraba ubona hoko gwiki ku ruhande rw'iwanyu, ubona ari iki cyokorwa kugira ngo musubirane ubuzima mwari mufise? Kugira icyokorwa kugira ngo dusubizwe aho dufise uruzi Rusizi rugoteguwe. Naho umutahu uremereye bavuga ko bigoye kurukora. Tube tubona twakorerwa Rusizi gusumba kutwimora. Kuko uravye nk'imiryango y'ingaha mu Gatumba simike bavuze ngo bayimora ahantu nivyigwa banza gukorwa. Kuko urabona nko tugiye nk'umuntu azarugura. Nk'umutamakaza avuye hano imbeho ya ruguru ntiyo yibamo. Hagati ruguru n'inzuzi n'imisozi n'imbeho nyinshi. Ayo makuru yo kubimura kubatumbereza mu kindi mu zindi ntara murayafise? Turayafise araciye ku radio bariko bara inzego z'igihugu ziko ziravugira igitega mu kiganiro cabaye cy'abavugizi b'inzego z'igihugu. Muri uko zinyene turangije byaravuzwe. Rero twira amakenga ko iyo umuntu yimutse ni ibintu bibanza gutegurwa, mbega itongo yarima inzu yarafise
igihe rero vyobuko bakabitwigira neza ugasanga umuntu ashika atagira ikibazo nk'icyo dufise ubu byaba byiza gusomba mugabo ico baciza c'inkora mutima twotegurirwa hano hantu kandi tuguma kuko ikibazo dufise rusizi rudutera tuvugana kuzuye umusenyi gusa uburyo bwo kurugazura no gukora amadigi nivyo mona vyari byiza gusumba turimo uti ikibazo nuko rusizi rwataye inzira kuko guzuye umusenyi yego murabona yuko hageze igihe cyuko leta yiyumvira canke ifata umugambi wo kurutegura mwebwe hari ico mwoterera twogiterera ubundi n'igihugu gifise inshuti gifise natwe turavise imiryango idakunze ko yozi dusanga kure hano hantu badusanga baranatembereye bari nko hanze ntitwobura inshuti n'abagenzi babidufashamo yego hanyuma ku bwanyu uwo munsi shirahamwe ry'amashengero Pantekote mu Burundi Cepbu rigomba kubarengereza bari joro canke umunsi mu kubafasha kuri ako karasiyo mbega mwebwe muvyumva gute n'ugushima vyimba mutima kuko mu Burundi wacu basokuru bavuze ngo agafunika bagarumwe n'ikirenge kandi inshuti nyanjuti bugiboneka mu bihenyera umuntu mwene ibi bintu umuntu abarimo je ku bwanje no shima vyimba mutima n'abandi kumbure bidakunze ko bavugira ku vyuma iri jambo nebaza ko borishigikira ego n'ugushima vyimva mutima kuko umuntu akugeze ko n'ugushima ubu rero tuvugana dufise n'ikibazo mu ndimiro ibintu byo ngaho urabona hariho ivu hariho amazi yazanye ibintu byo kubambagwa ku isi bitumuroba hano kuvuga ntihabononekaye ibintu byayo maze gusa ndi nimiro kuri rusange zaratwaye kubera ayo mazi yaje ari mu icunyunyu birangira umurima uwurimye ibice nibyo bimera imbuto kubera uwo munyu waduze bitumuroba ino bakunze gucita icuhiro burya keshi y'iciro kivuye ino kija mu ntaza ruguru twe tucita ino tuba twashisha igitumba kuvuga aho hava ivyo bintu rero nta kindi kintu umuntu harimo vyaciye bituma n'isi idashobora kumera imbuto neza imera neza harabambawe kabisa none mwumva uwo mugambi wa leta y'u Burundi nkuko abavugizi bawuvuze mu gihe hatagikunze imirima mu gihe kandi n'amazi canke leta ubwayo itararonka ubushobozi bwo gushobora gutegura rusizi mwebwe ico mucumva gute ko imirima ubwo ruzi rumva nihindagurika ry'ikirere kandi hindagurika ry'ikirere rifise ubushobozi burengeye ubw'abantu nibiza mwebwe ubwanyu mwiteguye kuvyakira gute twebwe kubera leta ari umuvyeyi arabonera vyiza abana gusomba uko abana bavyibonera twebwe ico leta yokora igiteguye ku buryo twebwe tuguma turi abana bw'igihugu tuguma ubuzima bwacu bugenda bumeze neza nko ku gatwe kanje sino kirwanya kandi no ku bw'abandi igihe twotegurirwa ahantu dushigwa hizwe neza dusanga tangorane tuhaba tangorane hari ishuri hari isoko hari ivuriro je no iwanye no bwantu matavya amavuta murakoze cyane reka tugushimire kuba utanze ikiganiro hano ku mbuga ngurukana bumenyi no kumbonesha kure ya radio ubutumwa bw'Amahoro yego sinzi kajambo wobwira canke ishirahamwe aya mashirahamwe yahuje ukuboko kugira ngo abasahirize ukubwanyu jewe ico mvuze aho gatwe kanje nishimwe ryimva mu mutima mvuga ntibagarukirize hano ahubwo banafiyumvire ko n'uwundi munsi nk'ubu ivyo bice nyine vy'imima vyasigaye tuko turarima kugira ngo turabe ico twoteragira caka gatasi ni kuvuga batwiyumvire ko no mu misi zabo bakwiza neza kuko uburyo bwo guteragira n'imbuto sikirenga turafise n'ikibazo kije no transforme y'abana kuko izabonetse ntizabonetse mwanya ngo dukwigwe turafise n'ibibazo byo bakoresha n'ibikoresho by'amashuri y'abana kandi mu ncamake ubufasha twebwe turacabukeneye kuko urumva twagize ihungabana ridasanzwe mu muryango yego reka tubashimire cyane mwese nimucereze mutekereze kandi ibyo ndabasabye tugira amahoro tugira amahoro no gufashanya mu miryango yacu
twagomba muri kano kanya dushikirize iyi mfashanyo, ariko imbere y'uko dutangura kuyishikiriza nk'uko mubona dufise abashitsi baje kudufasha kuyibashikiriza, twagomba dusabe nyakubahwa aserukira musitanteri wa komine Mutimbuzi ashikirize ijambo ryo kwakira abashitsi muri ino komine yacu nziza. Turamuhaye kazi. Murakoze cyane nyakubahwa umukozi w'Imana, nyakubahwa umuyobozi mukuru mu bushikiranganje mu bwo bujejwe harimwo gufatana mu nda nabo mwagendanye, banyakubahwa bakozi b'Imana muri hano, namwe mwese bene igihugu, tugira amahoro, tugira amahoro, dusangwa amahoro no gufatanya mu miryango yacu ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Kuno munsi uri hejuru nk'uko rero mubibona, turi kumwe n'abashitsi, kandi abo bashitsi rero ntibaje imbokoboko, baje batuzaniye ingemu. Rero ku izina rya musanteri wa komine Mutimbuzi, nagomba ubwa mbere hoho tubaha ikaze, kandi tubipfurize ukuroranirwa umwanya wose baza kumara hano. Hanyuma ikigira kabiri ni kushima cyane iyi mfashanyo. Tubashimire cyane kuko baje kubaramutsa babazaniye imfashanyo kandi mwari muyikeneye cyane. Rero reka tubipfurize imigisha, kandi aho iyi mfashanyo yavuye Imana ihongera imigisha. Hama ibisigaye namwe mugiye kuyakira muyakirane umutima ushima, kandi tubasabe ntihaze kuba iminigano. Abo yagenewe bariho, ariko kandi nabo taza gushikirwa kumbure bazoshikirwa uwundi munsi. Nuko rero ntabarandiriye, turabona ko umwanya uri kuragenda, tukaba tubashimiye cyane, tubifuje kuranirwa umwanya wose muza kumara hano. Imana ibahezagire. Twagomba kandi dusubire dusabe uwaserukiye ishiramwe ry'Amashengero ya Pantekote mu Burundi Cepbu nawe ashikirize ijambo. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. N'amahoro. Imana ishimwe. Nyakubahwa umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda nabo mwagendanye, nyakubahwa muserukira FIDA international ku rwego rw'isi, nyakubahwa muserukira FIDA mu gihugu cacu cy'u Burundi, nyakubahwa munyamabanga mukuru wungirije wa Cepbu, banyakubahwa bakozi b'Imana turi kumwe hano, namwebwe mwaserukiye intwaro. Nagomba mu nkundire muri kano kanya tubashikiriza ijambo rigufiya mugabo muritega amatwi. Ishiramwe ry'Amashengero ya Pantekote mu Burundi Cepbu, abari barizi bagire gutya mumanure. Cepbu ngaha aha turi ni muri Cepbu kuko murahabona urusengero, sivyo none? Murabona n'umukozi w'Imana harongowe ari hano. Ishiramwe rero ryacu rikorera mu bantu kandi rigakorera abantu. Intumbero yacu ni ukugira ngo umuntu abeho yikwije, afise ibimukwiye mu mutima no mu mubiri. Ivyo rero si igikorwa coroshe, bisaba yuko dufashanya twese. Ni muri iyo ntumbero rero tumaze kumva ibyagiye birashika hano tukanabibona, twipfujije kugira icyo twokoze. Kugira icyo dukoze rero si ukuvuga ngo dushobora guheza ubukene, namwe murabibona ko bitokunda, ariko no kugira ngo tubereke urukundo tubafitiye, ariko kandi no kugira tunabereke ko tunabasengera.
tukagira n'icyo dukoze uko cyo bakingana kose kikagaragaza kwa kwizera gufise ibikorwa. Murazi yuko mu mwaka wahera ishengero rya Pantekote ry'Ibujumbura ryaraje kubaraba, sinzi ko mukivyibuka. Ubu naho twaje mu rwego rw'amashengero yose ya Pantekote. Nitwikorana rero, turakorana nabo dusanzwe dufashanya ibikorwa by'Imana kuva kera bitandukanye mu buryo bwo kwiteza imbere. Harimo rero uwaje aserukira ishiramwe FIDA ku rwego rw'isi, n'uwaserukiye FIDA mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murababona bari hano. Twarafashanije rero, barashobora kuturonsa mu buryo twateguriye hamwe, bijya mwabonye. Si byinshi ariko kandi si bike. Mu byakirana umutima ushima. Icyo tugomba kubasaba ni giki? Mugumane ibyizigiro. Ubuzima burabandanya. Kugihumeka nanjye ngahumeka, Imana irahari. Izodukura muri ibi bintu turimo. Tuze turumviriza rero impanuro z'abajejwe intwaro. Ivyo batwereka gukora abari byo dukora. Muravyumvaga yemwe. Twebwe twahisemo kumvira abaturongoye kuko ariko ijambo ry'Imana rivuga. Iyo batubwiye ibintu biciye mu nama n'ingingo tukavyumvikana tukabikora neza. Amico rero twagomba kubashikiriza, ifashanyo muyikoreshe icyo yagenewe. Muyifungure kugira ngo mugire amagara meza. Ejo nitwaronka ibindi tuzobazanira. Ariko kandi icyo twifuza nuko ibi bintu byohagarara. Twese biraduteye umutima uhagaze. Nta muntu numwe yo kwibaza yuko kwikorera no kuronka ryatongo waho rurima hahandi bakuru utuntu twiwahawe ko bigereranywa nuko kuronka utuntu ibiro 10-20-30 z'ivyo kurya. Naho vyitiranwa n'ukwigenga. Turifuza rero ko mworonka uburenganzira bwuzuye, Imana itwumvire, iki kiza ca Rusizi igituma Rusizi itera imihana gihagarara. Mbega muremera ko Imana ibishoboye? Abavyemera bagire gutya. Imana ibahezagire. Hanyuma ibisigaye twongeye kubifuriza amagara meza, tubasaba kandi gushishikara gufatana mu nda hagati yanyu, mukagwanya ya mabi akorerwa no mu masite, sivyo none? Mukabana amahoro, mugashigikirana muri bikeya na byinshi kuko vyamye biranga Abarundi. Imana rero ibahezagire mwese, kandi mbere yuko ko murayani majambo yobandanya, agomba mu nkundire duce bugufi dusenga Imana, dushimira Imana byabonetse, dusengere n'ivyo byose biduhanze. Reka dusabe Pastor Daniel ashike hano. Amajambo arabandanya muyumvirize mutekereje, ariko muri kano kanya mu nkundire mperahize ijambo no gusenga Imana. Dusenge rero. Mwese turazi ko mwizera, naho byo babire mu buryo butandukanye Pastor azoshishikara kubibabwira, ariko twebwe ntiducagura abantu ku madini. Ico gituma twabahaye mwese. Imana ibahezagire, ka dusaba umukozi w'Imana asenge. Mana yacu uri mwijuru, turagushimiye ingene watwiyumviriye ko kwimvira ku banyagatumba mu bihe tumazemwo ducamwo, kemerwa koresha ishiramwe ry'amashengero ikabasha kuzana imfashanyo. Turasabye mwami uyihezagire kugira ngo bize bigende neza. Uyu mwanya abigiye gutangwa byose ubibemwo, urutonde rugende neza, kandi urahezagira abakoze mu mufuko bakibuka abanyagatumba. Uzubaha umugisha, uhezagire n'abarongoye irishirahamwe ry'amashengero ya Pantekote batwiyumviye ko n'ababagira neza ubahezagire. Turabasaba umugisha n'umuhezagiro, kandi Imana washishikara twibuka n'ibindi bije twobikenera. We niwe wugurura inzira, kandi n'iyi Rusizi bavuze turayihagaritse mu izina ryawe ryera. Ihagarare. Amen. Murakoze. Nagomba rero nabasabe mu mico y'ikirundi kugira ngo umuntu yerekane ko ashimye, dukoma amashi gushimira aba bakozi b'Imana kuva muri kino yawe. Tubasabe nibashika hariya
baze bashimire abakoze kugira ngo ibi bintu biboneke, kandi babatubwirire yuko nkenerwa zikiri nyinshi cyane. Igihe cyose babona ibishoboka bobidufashamwo mu gihugu cyacu cy'u Burundi, singaha mugatumba gusa, twaragiye mu Cibitoke mu ndwi yahera, ahantu henshi amashuri yaragurutse n'inzu. Hariya muri Makamba mwarumvise ko amazu yagurutse, inzu zaguye ku bantu. Ibyo byose bikenerwa ko dushira ingufu hamwe kugira ngo dushishikare gufashanya. None rero agomba ndababaze nimba mutumye intasho hariya muri Finland mugorora amaboko yanyu, bazo baramutse abantu bahariya badufasha tugakorana. Imana ibahezagire, mwongere mukoma amashi y'ugushima. duca dushishikara ayo kandi ayo mashi mwari kuyongera abashikirije inama cyane. Twagomba dushishikare n'ijambo ry'uwuserukira FIDA International mu isi yose. Turamuhaye ikaze. Honorable Director General from the Ministry of National Solidarity. Nyakubahwa Directeur General wa Solidarite and church leaders, n'abarongoye abandi ngaha ahaba mu ntwaro canke mu ishengero, ladies and gentlemen, bashinga naye bapfasoni, gwaruka, bahungu, bakobwa. I'm happy to be with you today. Ndanezerewe kubana namwe no munsi. I don't know how to greet in your language. Sinzi ingene baramukanya mu rurimi rw'iwanyu. Amahoro. Now I teach you in some English, Finnish. Nuko rero ngomba nanje ndakibigishe mu rurimi rw'igifinirande. In Finland we say päivää. Muri Finland bavuga bati päivää. And we answer huva. Is it? We can say hyvää päivää. The same. Huva päivää. Yeah. Baca bishura bati huva päivää. Thank you. Murakoze cyane. So a lot of greetings from Finland. Tubashikirize intasho twarungikanywe n'abantu bo muri Finland. I came to a short visit to Burundi for the first time. Naje mu rugendo rugufiya cyane ngize ubwa mbere ngaha mu Burundi. I didn't know when I was arriving that I have a chance to meet with you. Sinari nateguye yuko nobabona, ariko ndonsa amahirwe yo kubabona. And I'm so happy we can distribute the gift from Finland. Nuko rero ndanezerewe cyane yuko turonse n'akaryo ko kubashikiriza aka kaganuke kavuye muri Finland. I know that you have gone through difficult times because of the flood. Ndazi neza ko mu gihe mwari ko murategwa n'umwuzure mwaciye mu bihe bigoye cyane. My very short message to you is nuko rero ijambo nobashikiriza mu ncamake, never lose hope. Ntimwigere muta ivyizigiro. Because without hope there is no life. Kuko atavyizigiro nta buzima bubaho. And God has promised to give us hope and future. Kandi Imana yaratwemereye yuko izoduha ivyizigiro vya kazoza. So it is so important to pray. Nuko rero ni ivy'agaciro kanini cyane gusenga Imana. And trust in God. Kandi tukayizigira. Even in the time of difficulties and calamities. No mu gihe cy'akaga n'ibibazo turakwiye kwama twizigira Imana. I know that God loves us. Turazi neza yuko Imana iradukunda. God loves you and me. Imana irabakunda na njirankunda. And I'm also saying that we are in Finland, we are from far away. Novuga nti naho muri Finland ari kure cyane yo ngaha, we love African and Burundian people. Turakunda abanyafrika kandi turakunda n'abarundi. So it's so my
my privilege to be with you today. nuko rero numva ari amahirwe kubana namwe uno munsi hano hantu turi. May God bless you all. nuko rero Imana ibahezagire mwese. Amen. Arakoze cyane, tumwongera ayandi mashi. Ubwo rero musubire muce akama, mutekereze cyane, twumvirize ijambo rya nyakubahwa aje aserukira leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi, yiyumviriye ikemera yuko ifashanyo yobashikira mwebwe abene gihugu mwakozwe ko nabijya bibazo. Twagomba duhe ikaze nyakubahwa umurongozi mukuru w'imibano yaje gushika ngaha kugira ngo bashikirize ijambo, yongere ashimire n'abashitsi, yongere kandi adutaburire igitambara cyo gushikiriza iyi mfashanyo. Murakoze, turamuhaye ikaze. Kugira Kristo Yesu ashimwe. Assalamu alaikum. Murakoze cyane. Ego turazi yuko mwazindukiye ngaha, mwihangane nta majambo twaje kubicisha. Jewe rero uko mumbona naserukiye ubushikiranganji bwo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Aha ndiko mvuga ku izina ry'umushikiranganji yafatiriwe n'ayandi mabanga kandi ari mu rugendo rwa kure. Hanyuma rero icyo twobabwira, ubwa mbere twohera ku gukenguruka bimwe bivuye ku mutima. Nkabasaba mukomera amashi menshi cyane aba bantu bashoboye kubakira. Nk'uko twama tuyaga kenshi, murazi yuko twamana akatari gake, turababwira yuko ubushikiranganji budashobora kwishoboza bwo bwonyene butari kumwe n'abandi. Ngo turi kumwe twese birashoboka. Rero aba bantu barinze bafata urugendo rwa kure ari uko babiyumviriyeko. Barumvise ingorane zashikiye abarundi nka mwebwe. Murazi yuko atari ngaha mu Gatumba honyene, murazi yuko muzarumonge, murazi yuko muzamarambya, abenshi bahuwe n'imyuzurire. Rero nabo agaseke bakazanye ku mutima w'urukundo. Banyakubahwa, umwe wese mu cubahiro ciwe, abanyakubahwa bihebeye Imana, abo dufashanya ibikorwa mu bushikiranganji, banyakubahwa mwaserukiye musitanteri wa komine Mutimbuzi, mwese uko mukoraniye ngaha turabakengurukiye. Iki gikorwa ni iciteka. Burya iyo tuhari tukagira umutima w'ikigongwe biranezera cyane. Nico gituma rero twagomba dukengurukire nyakubahwa aserukiye amashirahamwe y'amasengero ya Pantekote yashoboye gushika ngaha nabo bafashanya. Tubipfuriza yuko aho mwakuye Imana yobandanya isubizaho ikagwiza incuro 1000. Uburundi bwahuye n'ingorane nyinshi, buhura n'abarundi bata ibyabo kubera imyuzurira. Tanganyika na Rusizi yarakoze amarorerwa. Ikoze amarorerwa rero turaheza tugafashwa n'abandi babishoboye. Hari abo bahereza amafaranga kugira baje gupanga barondere ahandi hantu hatohura n'amazi. Mugabo amafaranga ntakwiye. Ayo mafaranga urashaka kuyagira ukabura icyo yasumisha. Mugabo turakengurutse kubona mwatumiriye amate. Aba bantu murashaka gufungura n'umunsi umwe cyangwa iminsi 2, iminsi 3. Mukavuga ati iminsi 2 iterera. Rero muze gukenguruka agaseke babazaniye. Aha baraza guhereza imiryango ishika 578.
muraza kuronka ibiharage n'ifu y'ubugari. Nibaza yuko atari bike. Je noshima ko mwakengurutse, mubanze mubakomera amashi naho mutarabikora. Hanyuma ababironka ni bande? Ababironka baza kubanza kwerekana ka kajeto babaha, hanyuma bagende barabandika. Uwuzi yuko adafise ako kajeto ntaze kugorana, kandi namwe mufashanye ntiyagira abaza kuca mu mpande ngo warabigenewe abibure. Rero ntarandiriye, Imana ibazigame. Nyakubahwa mwavuye mu gihugu ca Finland, tubipfuriza kuzosubira inyuma amahoro, hanyuma muze muturamukirize abo mwasize inyuma, hanyuma mubabwire yuko leta y'u Burundi kenguruka cyane kuri uwo mutima w'urukundo. Murama gutyo ngo uragahora gutyo ntuba mu guwundi mugabo. Nejo nk'uko ibirere bitubwira, batubwira yuko imvura izosubira kugwa ku bwinshi burengeye uko yaguye ubu. Nico gituma dutera kamo ababishoboye mube murapfa ngaha huzurira, hari imyuzurira. Abashoboye gupanga mu yindi mihingo mushobore kwiyunguruza. Rero kuko ntituzokwama turaronka abadusahiriza, mwoba murisuganya hakiri kare, hanyuma muze mugende mudatsitara. Imana ibane namwe, ibarinde impande zose, mugire imigisha, mubandanye muroranirwa namwe. Murakoze cyane. Iyo miryango 10 tugomba tubahereza bibiri ngaha. Abasigaye namwe baca basigara barabaha, biruzuye mu isengero. Ntihagire rero abagorana, mwese murakwigwa. Ibiro 10 by'ibiharage, ibiro 11 cifu, nzoba muramara imizi. Murakoze rero, tubandanye tuje ubwikoko. Murakoze. Murabona yuko ari bafite amagara bamaze kubatora. That's
Okay.